Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho, turi ku munsi wa gatanu kw'itariki ya 25 Myandagaro 2023, aho tubazaniye amakuru agezweho muri iki igitondo. Hari byinshi rero biriko bivugwa cane mu bisata bitandukanye, turaza kwibanda ku biriko bivugwa cane mu gisata c'inyubakwa, tubabwire kandi no mu bindi bisata bitandukanye nk'uko tubigenza imisi yose, tukabatohoreza amakuru avuga cane muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, amakuru abavugwa cane mu kibano, imigendere y'Uburundi n'amakungu, inkuru ziba zaranyegejwe biba vyatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, ibindi vyinshi babivugwa cane ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibimenyesha amakuru bitandukanye. Reka nkuramutse aho uherereye hose, waba dukurikira mu Burundi, wari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, ntuze gucikwa. Tudene Dukundane n'umushikiranganji hajejwe iyi nyubakwa amenyesha ko bafise ibibanza bipima hejuru y'amarare 10 hagati mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa kuvyubaka n'imiburiburi inzu igeretse kane. Nkuko rero biri mw'itegeko nimero 01/09 ryo kuwa 12 Myandagaro, turaza kubigaruka ko muri aya amakuru, dore kandi n'inkuru kandi emejwe na Gervais Ndirakobuca mushikiranganji wa mbere, avuga ko guhindura igisagara ari intabanduka. Ingingo rero yoba yarafashwe izotuma bamwe abadafise amahera menshi bashobora kuva mu gisagara kandi bari basanzwe bahafise ubutaka. Gukirazira kwitega amahera ava mu mifuko y'abandi bagabo, kubijanye narya mahera amakomine amwamwe yihaye kuzokoresha mu kurangura imigambi yayo, kandi ataho azova haboneka no kuhagabira cane, univyumvikana gupanga imigambi umuntu yishimikije amahera azeye mu mifuko y'abandi bagabo. Ivyo rero vyashikirijwe na Robert Hatungimana Buramatari w'intara ya Kirundo, ari mu nama rero yahuje mushikirangano vyajejwe ari mu intwaro y'agati, iterambere rusangi n'umutekano, baburamatari hamwe n'abamusitanteri mu gatondo ko ku munsi w'ejo, bikaba vyarabereye i Bujumbura. Navyo rero tukaza kubibageza ko ku buryo burambuye. Izo nkuru zibiri sizo twabateguriye gusa, ahubwo muraza no gukurikira ibindi bitandukanye mu bisata vyinshi. Ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abonner ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze aho iherereye hose. Reka dutangurire kuri ya ngingo yoba yarafashwe yo kuba igisagara ca Bujumbura kigiye kunagurwa. Hatanzwe itegeko ko abafise ibibanza bipima hejuru y'ama-are 10 hagati mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa kuvyubaka n'imiburiburi inzu zigeretse kane. Uko rero itegeko ryatanzwe kuwa 12 Myandagaro 2022 rigenga gataka murantunge ryo kuwa 12 Myandagaro 2011 rigenga gataka mu Burundi, yerekana inyubakwa zubakwa hagati mu gisagara ca Bujumbura, riratomora ko bafise ikibanza gipima musi y'ama-are 10 bategerezwa kucubaka n'imiburiburi inzu igeretse kabiri, mu gihe bafise ibibanza birenze buringanire bwa are 10 bategerezwa kubaka n'imiburiburi inzu igeretse kane. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane mu vyo bajejwe harimwo inyubako kuri uyu wa gatatu uheze, ahejeje rero kugira urugendo n'abamenyesha amakuru kugira ngo barabire hamwe ingene igisagara ca Bujumbura gikwiye kubakwa kugira ngo Burundi buzoshike kuri rya hangiro ry'Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040. Kwa Dieudonné Dukundane, ngitongo canke parcelle na gace k'igihugu leta ibihaye umuntu kugira ngo agiteze imbere, ko mu gihe rero ibonye ko uwaronkejwe iryo tongo vyamunaniye kurivyaza umusaruro hisunzwe amasezerano yagiranye na leta, ifise uburenganzira bwo kuhamwaka ikawushoboye kuhavyaza umusaruro nk'uko biri mu ngingo ya 69 y'iryo tegeko nyene. Mushikiranganje agatera kamo abadafise uburyo bwo kubaka kuja hamwe n'abandi kugira ngo bafashanye kubaka ivyemewe n'amategeko, akaba kandi yibukije ko no mu ngingo y'ijana y'iryo tegeko ivuga ko kizira kubaka udafise uruhusha.
ku bijanye n'ivyo bibanza yatemberejemwo abamenyeshamakuru. Bimwe bimwe mu vyo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika wasanga bavyororeramwo inka, ibindi navyo ugasanga n'ishamba canke ugasanga hubakishijwe utuzu tw'imbaho. Yaragize ati n'uruhombo ku gihugu kuko aha hategerezwa kuba hubatswe neza akazana ingenzi gutya amafaranga y'agaciro akinjira mu gihugu. Abajijwe impamvu hatubatse, umushikiranganji akaba yaramenyesheje ko benshi muri ba nyeneho usanga baba baguriye abahawe na leta hama bagaca baja kwiyubakira mu bihugu vyo hanze, ngo muri ico gihe rero ngo usanga uwaguze bimuraniye kubaka kuko ngo gutunganya ikibanza gusa n'imiburiburi bitwara amafaranga arenga imiliyaridi zibiri. Ivyo rero ni ivyatangajwe muri ya ngingo yoba yarafashwe yo kuba hagiye kunagurwa ibirabana n'igisagara ca Bujumbura. Bindi bitandukanye twabateguriye nk'uko twababwiye mu mpfunyapfunya, Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo imbere y'umushikiranganji uvyo ajejwe harimwo intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, yavuze ko kizira kwitega amahera ava mu mifuko y'abandi bagabo. Ku bijanye rero n'arya mahera amakomine amwamwe yihaye kuzokoresha mu kurangura imigambi yayo kandi ataho azobaboneka nuko hagabira cane, ntivyumvikana gupanga imigambi umuntu yishimikirije amahera azeye mu mifuko y'abandi bagabo. Hari mu nama rero yabahuje n'umushikiranganji ivyo ajejwe harimwo intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, Martin Niteretse, babona abatari hamwe na ba musitanteri bo mu bikaba vyarabaye ku wa 24 i Bujumbura. Asiguye ko mu gihe ibintu vyoguma uko abasitanteri bamwe bamwe n'abandi boteterwa hageze kwerekana ivyo baranguye mu makomine canke evaluation kuko ata buryo bwo kuyishira mu ngino bwo kwigera baronka. Mugenzi we arongoye intara ya Kayanza nawe nyene abona ko ibintu mu buryo ubusa nubwo, yagize ati ndafise amakenga menshi kubona hariho komine zimwe zimwe usanga bizigura no guhemba abakozi ariko ugasanga zifise amamiliyaridi zategekanirije imigambi zitazi niyo zizava. Izo ndongozi yamuhanuye ayo makomine kutaza ayihutira gushira mu mahera azokoresha ayo bemerewe n'aba canke bariya ata n'icemeza yuko bazoyabaha bafitaniye. Ariko rero umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, Martin Niteretse, yahumurije abari muri iyo nama. Martin Niteretse yasiguye ko amakomine yose agiye kwihata mu guhiga uburyo akoresha biciye mu kwongereza umwimbu. Kubwiwe ngo mu gihe uburimyi canke iyindi migambi y'iterambere vyotezwa imbere ku rugero ruhagije, amakomine ntiyoba akigira ikibazo c'amahera arangurisha imigambi yayo. Ivyo biruko mu gihe rero haheze hafi y'amezi abiri iyo nteguro y'amafaranga amakomine akoresha itanguye kuja mu ngiro, yatanguranye n'ukwezi kwa Mukakaro uyu mwaka. Ayo mu Kamenge ku munsi w'ejo ibara ryaraguye maze abantu batatu harimwo abana babiri nabo arakomereka mu isanganya ry'umuriro. Umuriro wadutse rero ahadandarizwa amamatera n'amafirigo mu Kamenge kw'ibarabara ry'indwi mu masaha y'umuhingamo yo kuri uyu wa kane, igenekerezo rya 24 Myandagaro. Abantu batatu harimwo abana babiri nibo bakomerekeye muri iryo sanganya. Makuru ava ngaho mu Kamenge akaba amenyesha ko abo bakomeretse baciye batwarwa kwa muganga. Menya ko uwo muriro rero bivugwa ko waturutse ku mbabare yariko irakira iruhande y'aho habereye isanganya nk'uko makuru atangwa n'abadandariza ngaho avyemeza. Bamwe badandariza muri ico kibanza bakaba bamenyesha ko hariho abigitse mu kiza bagasahura bimwe bimwe mu bidandaza vyari ahabereye iryo sanganya. Ni inkuru rero yababaje abantu batandukanye baravye n'ingene ibintu vyoba vyarononekaye. Hari n'izindi nkuru zigiye zitandukanye tugire tubanyuriremwo tubabwire uko vyoba vyifashe. Ikinyamakuru Yaga cyanditse ati aha niho imyiteguro ya rusansuma rw'abarundi igeze. Itariki ya 16 Myandagaro haratanguye rusansuma y'uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gice cayo kigerageza nesa phase de nombrement pilote mu ntara zitatu ni Bujumbura, Beri, mu Kirundo ndetse na Rumonge. Muri meri ya Bujumbura iryo geragezwa rya rusansuma ririko ribera mu makaritsiye ya Gikongororari na komine Ntahangwa, Rohero na Kiriri Vugizo muri komine Mukaza. Mu Kirundo iriko ibera ku mutumba Gatare muri komine Busoni. Mu Rumonge rero kubera ku mutumba Buyenzi komine Muhuta,
no ku mutumba Murambi komine Rumonge. Umushikiranganji ajejwe harimwo intwaro yo hagati yatangaje itariki ya 19 Myandagaro yajeje kwisanzumisha aho aba mu gikungu yavuze ko ico gikorwa kizofasha mu kugerageza ibikoresho n'ubuhinga bizokoreshwa muri sansuma nyezina yemirije. Mumenya ko rusasuma yaheruka mu Burundi ari iyabaye muri 2008 yareheze hafi imyaka 16 indi rusasuma ikozwe. Ngo umutaboneri agiye kwiga ruguru amenyera haciye akanya. Kuva i Bujumbura wahora wirira two kurya twiza, uryama ku matera isa neza, woga amazi yo hejuru, imbeho utazi uko imeze, ukaja muri internet hagati mu gihugu mu ntango si coroshe namba. Wabivuga rero n'umutaboneri yagiye kwiga mwijenda, aho yagize ati natangiye kumva mu buriro hamota ukuntu hageze koga tugasagira indobo imwe y'amazi turi babiri, bose nagira ngo baraziranye kuko barayaga bagatwenga mu mvugo ntamenyereye. Kuryama ku murango ndibagira ikitavuzwe co n'imbeho twavyukamo mu gaturuturu tugiye kwiga, ariko rero inyuma y'igihe gito ibintu vyarahindutse. Yaramenyereye ubuzima bwo muri internet, na wansumvye gukunda indya zaho ahakura n'abagenzi batari bakendi nahe yumwe mu batabonere. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndagusabe kugira ngo ntuze gucikwa n'ibindi tuza kubageza ko kuri uyu munsi wa gatanu. Ugire umunsi mwiza.